twongeye kuramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusange ijambo ry'Imana yanditse mu Abaheburayo 12 duhera ku murongo 3 dushike ku murongo wa 12. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo inyanduruko yo guhanwa. Nuko mushira imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye, bityo abanyabyaha bamuharirije ntimucobogore ntimudendebukirwe mu mitima yanyu, ntimuragera kuvishwa amaraso mugwanya icaha, kandi mwibagiye rya jambo ribahubura ribahanura nk'abana, ngo mwana wanje ntugaye igikangiro c'uhoraho, kandi ntudendebukirwe niyaguhana, kuko uwo uhoraho akunda ariwe akangira, kandi aramagura uwo yemera wese ko ari umwana wiwe. Ico mukwiye kwihanganira no gutozwa indero nziza. Imana ibagirira nk'abana bayo. N'umwana ki adakangirwa na se? Ariko namba mudakangirwa nk'ico abandi bose bakorerwa, muri bivyagwa ntimurubura bwayo. Kandi twari dufise ba data b'imibiri baradukangira, natwe tukabubaha. None ntituzorushiriza cane kugororokera se w'impwemu tugahoraho? Kuko ba bandi badukangira iminsi mike nk'uko bagomba, ariko we adukangira ikigira ikimazi, kugira ngo dusangire nawe ukwera kwiwe. Nta gikangiro kiboneka ko giteye umunezero ako kanya atari umubabaro, ariko hanyuma abamenyerejwe naco kibamira imbuto zizana amahoro zo kugororoka. Nuko mugorore amaboko acitse urudendevu n'amavi aregarega, kandi muharurire ibirenge vyanyu inzira zigororotse, kugira ngo igihinyiza ntikigondoke, ariko gikire. Yesu Kristo aturengere cyane. Mana yera yo mwijuru, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kudahengesha kutuhanura, turagushimiye kudahengesha kutwitaho muri kino gihe ca nyuma. Uriko uraburira abantu bawe, uriko urahanura abantu bawe, uriko urababwira kugira ngo bakwegere, kuko igihe kiriko kiregereza cyo kuza gutora umugeni wawe. None rero data, burya tuciye bugufi imbere yawe kugira ngo bikunde. Mana, tuganize mu ijambo ryawe, turyumve kandi turitahure. Mana, tangura natwe, wongere usozera natwe, ntaba ari twe tugaragara, ariko ari ugaragara muri twe. Tuganirize mu buryo bwose bwo kutuganirizaho, ucurika muhemu wawe yera kugira ngo ashobore kudutahuza ivyo uriko atuganiriza. Tuturinda impwemu mbi n'abadayimoni bamwe baza kunobagura ijambo ryawe, kugira ngo ntirigire ikimaze muri twe, ariko bose tubigije kure kubw'imbaraga zawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo abaho umugisha cyane abantu mwese mudukurikirana, kandi Imana yo mwijuru ishishikare ibagura kandi biharuka kugororoka, kandi twizere yuko ivyo tuyijambo ry'Imana tugadusangira n'ibiga tugadusangira, nizere ko bibagira ikimazi. Imana yo mwijuru ibaho umugisha. Hano ijambo ry'Imana tubwira ngo nuko mushira imitima kuri uyo yihanganiye ibihari bihambaye, bityo abanyabyaha bamuharirije ntimucobogore ntimudendebukirwe mu mitima yanyu. Rero turaze muri kino gihe abantu b'Imana ntabwo usanga borohewe, aho bageze hose, aho bari hose baba bafite ibagwanya. Rero ngo ntiducobogore canke ngo twidendebukirwe, ariko twibuke yuko na Yesu yari umwana w'Imana, nawe nyene ko yacokowe, yaratukaguwe, yaravumaguwe, yaragize ntariko yarihanganye kuko we yarazi misiyo yarajeko. Burya kuko yaza kuvuga ati nanje ndi Imana, muranze mwakaza kwihagararako, hajya misiyo yiwe yarayipfuye. Nawe mwe data, nimbuzi misiyo yawe uriko, menya yuko iki kiko kirakugwanya. Ntabwo ugwanya n'ubwo uboneje amaso, ariko Satani ariko arakugwanya kuko azi yuko isezerano ufise ryo kubana umwami wacu Yesu Kristo ririko riregereza, kandi niryo agomba kwica. Rero mwe data, nuko ukwiye kuba maso ukagwanira ico wahawe. Ngo hano aravuga ngo ntimuragera kuvishwa amaraso mugwanya icaha. Rero ahubwo tube maso, wumve kuba bajwe umutima wawe, wumve kurushe iyo wakoze icaha. Iyo wumva icaha
iyo wakoze icyaha wumve ko wahemukiye umukunzi wawe, wahemukiye. Urazi iyo kenshi iyo wahemukiye inshuti yawe, iyo wahemukiye umuvandimwe wawe cyangwa ugahemukira umuntu wawe, wumva umutima ubuze amahoro, ukavuga ati ahubwo sije namubona kugira ngo musabe imbabazi. Nawe rero igihe cyose uzohemuka ugakora icyaha kikubuza amahoro kugira ngo ushobore kugenda wuzuze n'Imana yawe, wumva ubabaye, wumva utuntuye kubw'icyaha wakoze, kuko wahemukiye umukunzi wawe Yesu Kristo yakwitanga igorogota ku musaraba. Mbere turakunda abantu, turakunda abacu, turakunda abantu twabye, turakunda abo abatware bacu Imana yaduhaye, ariko ntabwo hagera ahantu wumva ko wamwigura. Sinizera neza ko hagira ahantu wumva wamwigura. Rero yumvire Yesu yaje akitanga ku bwawe nanje, akaza akatwigura. Urumva icyo kintu gikomeye yakoze. Rero icyo kintu gikomeye yakoze nico nawe ukwiye kwiyumvira uti ndahemukiye umukunzi wanje, ukumva yuko kubw'icyaha wakoze, ukumva ko ufite ifu, ukumva ko ubabaye. Rero icyo gihe bituma bizotume wumva nyine ko nico yari kwavuga ngo ntimaragera igihe cyo kuvishwa, ngo cyo kuvishwa, cyo kumva wabaye, kuko ntiharagera. Ariko mwe data, umuntu w'Imana byo kuri mwiza ababazwa niyo yakoze icyaha, kuko iyo wakoze icyaha uba wavuye mu bwiza bw'Imana. Ariko iyo umeze neza ataje uri kwagiriza ikibi, uba uri mu bwiza bw'Imana, uba uri ahantu nyine muri protection y'Imana. Rero mwe data, nakubwira ko wagira ahantu ho kumva ko wakoze icyaha, wumva wahemutse, wumva nyine utuntuye, ukumva kubabaye. Hama natuvuga ngo kandi mwibagiye rya jambo ribahubura ribahanura nk'abana, ngo mwana wanje ntugaye igikangiro c'uhoraho, kandi ntudendebukirwe niyaguhana. Yesu Kristo turengere cyane. Turazi neza ko benshi iyo kenshi usanga Imana ije ikakubwira ngo mwana wanje. Abantu benshi bakunda iyo bumvise ngo mwana wanje ngiye kuguhezagira, ngiye kuguha ibi n'ibi na biriya, mwana wanje ibyo wasengeye ngiye kwishura, ariko ikubwira ati banza wihane, uhindura isura. Kubera iki? Abantu bose muri kamere y'umuntu ntabwo bakubwira ikintu kibi. Kamere y'umuntu yamaguba kubwirwa ibintu byiza, ariko ntumenye ko ibyo byiza biza ari uko cya kintu kibi cyavuyeho. Yesu Kristo turengere cyane. Sinzi ko mukumvise cyangwa asubiremo. Ikintu cyiza cyose kiza, ariko kiza cya kintu kibi cyavuyeho. Rero nimba Imana ije gukanya avuga ati ihane, harya ikintu cyiza cyo gukorera, kuko ibishaka yuko icyo kintu cyagutandukanya nawe. Turazi neza ko abantu benshi dusanga twitebereza amasezerano, ugasanga abantu benshi twitebereza umugisha, Imana ikaza ati yewe ihane nze nkugirire neza, ariko bikanga ko dushobora kwihana. Yewe ihane, ariko ukazokwama yewe Imana nanje ntimpezagira, abandi barahezagirwa, ukazokwama n'indodombo, ariko ni wewe watumye aho budahezagirwa, ku mpamvu z'uko wabitse ibyaha byawe ukabiguma ko ukabyicarako. Henura, kura akabi kabishe muri wewe, kura ubugesera muri wewe, wihane, ahubwo ikibi cyose cyagutunda kandi Imana cyose ukigize kure, kugira ngo bikunde Imana igira ikibanza muri wewe, amahoro yuzure, umunezero wuzure, ibyishimo byuzure, kuko Yesu Kristo ari kumwe nawe. Beza tumenye yuko iyo wagiye kure y'Imana, ibintu byose bizaye gusenyukira. Mu maso hawe haba hijimye, mu maso hawe haba hirabuye, ukimvira ikintu cyose aba ari ibintu bigusa. Ariko mene data, iyo ubwiza bw'Imana buri muri wewe, uba wumva amahoro, uba wumva utuje, ntiwabura cyo kurya ngo wumve ngo wahangayitse, avuga uti no munsi nubwo byanse cyangwa nzobironka. Wagende kwa gusaba akazi ukabona umunsi kabuze, ukavuga atari kuko biri kose ndashitse ko ejoka, kuko umwami wanje n'umuntu akomeye, byose afite mu kiganza. Hari igihe kenshi bene data, hari ibintu bitubaho kugira ngo Imana irabe kwihangana kwacu. Hari igihe Imana irabe kwihangana kwawe, kandi ikaraba ukuntu wakwifata. Noneho kugana kugenda Satani anabikora kugira ngo aronke ibyo aza kukurega, ariko n'ubutsinda wavuze Satani tsindwa, ndazi ko nshaka kubishikaho.
aramaramara kandi ukabutsinza. Rero mwete ndababwiza ukuri yuko muri kino gihe turazi neza igikangiro bene data abantu benshi nituko twacumva. Nico gihe Imana ikavuga yemwe abantu nimwihane ibyaha byanyu, ariko iyo video ninyishikaho nuyishikaho aho guca usimbuka. Ariko sha ubone video ivuga ngo ndaje kubaho umugisha, ndaje kubaho ibintu biriya, ndaje gukora ibi, ndaje gukora ibi mu nzu zanyu, ndaje gukora ibi mu ngo zanyu, ndaje kugira ukuntu, ariko umuntu avuga ngo niwihane uhita unayirenga. Ariko bene data ndababwiza ukuri dukwiye guhinduka, tugahinduka. Ndababwiza ukuri neza, uzugombora be n'umwana wawe iyo umurereye ku gitsure ukamubwira ko ati mwana wanje ibi ni bibi ntubikore ntugirene, umwana yakumviye azomwana adasanzwe. Ariko umwana ushaka ikangiro akazobona ko ari umwansi wiwe, iherezo agira ingaruka mbi mu buzima bwiwe. Ariko umwana yumvira igikangiro cy'umubyeyi akavuga ati nivyo nakushije mama mbabarira canke nakushije papa mbabarira, akagendera ku mpanuro z'umuvyeyi, agira akazoza keza. Kubera iki natwe twanka igikangiro c'Imana, tukanka kubwirwa ngo niwihane, tukakubwirwa ibyaha byacu, waza ukabwirwa ibyaha byawe ugaca ubona yuko ahubwo bikubwiye ari umwasi, ahubwo ngo yavangiwe kuko yakubwiye ibyaha, ariko azakubwira umugisha ukumva yuko ari normal. Kubera iki abantu dukunda ibibi? Ibyo ni bibi kuko nibyo urabwirwa ata wuzuye ibyaha, ntabwo ari byo. Kuko Imana y'ukuri ibanza ikaza imbere yo guhezagira abantu, irabanza ikaza kuko ati banza ukuri ibi byaha mu nyuma ikaguhezagira. Igihe cyose tuzi neza iyo dukoraniye imbere y'Imana, Imana irabanza ikaza ikavuga ati nimukuri ibi, mu nyuma ikavuga ati bana bandi banezererewe mwagize guterana kwiza kuko urukundo Imana idukunda. Ariko mwene data, igihe cyose uzokwama wumva uri kurashimagizwa, uvuga ushimagizwa uzi ko wakoze ibyaha, ahubwo anira bya bintu byose biko biravugwa kuko ntabwo ari bivuye ku Mana. Imana ntabwo ihezagira abanyabyaha. Turazi neza yuko nimbuzi kuri umuntu w'Imana, turazi yuko imvura igwira ababi n'abeza, ariko igihe cyose uzovuga ngo Imana yakubwiye icyo nzi izagwa, imvura izagwa igwira abantu bose aho bari hose, ariko nzavuga ngo niguhezagiye. Nuko tuzi yuko Imana iha umuntu ari we wese, ariko niguha naho izogwa ibya hano mu isi, ariko ijuru naryo siba. Nakubwira rero abana ikunda, umuntu azi ko azogira akazoza keza, yumva anezerezwa nuko umuvyeyi wiwe ariko aramuhanura. Ariko muri kino gihe umuntu ariko akubwira ngo niwihana guhanura ati yewe ibintu nibibi bivemwo, aho gacika umwase wawe. Rero dukwiye guhinduka. Hano ijambo ry'Imana tuvuga ngo kuko Uhoraho akunda ariwe akangira kandi aramagura uwo yemera wese ko ari umwana wiwe. Ico mukwiye kwihanganira no gutozwa indero nziza Imana ibagirira nk'abana bayo, n'umwana ki adakangirwa na se. Ariko Imana iri kubaza ngo n'umwana ki adakangirwa, ngo n'umwana ki adakangirwa na se. Ngo kandi ngo Imana ngo Imana ngo Uhoraho akunda ngo kandi ngo kuko uwo Uhoraho akunda ariwe akangira. Rero nimba Imana igukangira nuko igukunda, nuko yagusezeraniye ubugingo itashaka ubuhomba. Kuko nababwiye, nkuko twavuganye, hari abana bo kurimbuka, atigera ibabwira ikintu kimwe, yamaze kubareka. Rero ntiharya kenshi niyo uryamye uri umwana wayo kubwira ati wakoze cyane wihana, ukabona mu nzozi nyene ijwi rije rigukariye, canke ukumva ijwi ryongora yewe niwihane wakoze ibyaha. Nuko umwana ikunda. Ariko wamaze kugangataza, haraba Imana yamaze kureka kuko arabo kurimbuka. Rero nimba ugikangirwa wowe ucumva ibi ukabona urasimvye, nakagaruka. Ariko nakubwiza ukuri, nimba wumva ijambo ryo kuvuga ngo niwihane ukabuzi ko ufite ibyo byaha, ihane. Ngo ico mukwiye kwihanganira ngo nugutozwa indero nziza. Muntu uri kwatozwa indero nziza ukaba utari kurabyihanganira, muntu uri kwatozwa indero nziza ukabigira intambara, yewe nakubwira yuko waca bugufu ukihana. Utaravye icubahiro cyawe uriko, utaravye ico urico, utaravye ibikorwa ukora, utaravye uriwe, ariko uce bugufi wihane, Imana iracateza ibiganza.
ngo ariko namba udakangirwa nk'ico abandi bose bakorerwa muri ibi vyagwa ntimurura bwayo kandi twari dufite Yesu Kristo turengere cyane ngo nimba udakangirwa ukumva wo kutagikangirwa wahaze wumva ati zezamborerwa abo ni babasazi abo ni babandi ukabona kumengo ijambo ryatubwiye ngo nibi vyagwa abo nibi vyagwa ntabwo muri abana b'Imana muri ibi vyagwa sinzi ukuntu bakivuga mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda ariko iki vyagwa n'umuntu sinzi abakizi muzogidufashe muri commentaire nimwa bishobora sinzi iki vyagwa sinzi je nibaza ko ari umwana ngira ngo abaye mu muryango ntabwo mpizi sinzi ko nagisigura ariko ngo muri ibi vyagwa kuko iki vyagwa ntabwo ari umwana w'Imana amajambo make niko numva nakisobanura ntabwo numva ko nakivuga mu rurimi mu Kirundi canke mu Kinyarwanda gitomoye neza ngo muri ibi vyagwa rero baratanababwira yuko ntabwo dukwiye kuba ibi vyagwa ahubwo dukwiye kuba abana b'Imana bana bo mu nzu abana bakundwa kaye video ndende reka tutwiciyemo gatoya tubandanye mu gato bisaba umugisha